Inshuti namwe bagenzi mudukurikirana turabahaye ikaze mu kiganiro tera imbere. Ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'igisata co kumenyesha amakuru mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Nkuko tumaze iminsi tubibashikiriza mu rukurikirane rw'ibiganiro bijanye n'ishirwa mu ngiro ry'umugambi wa nyenecubahiro umukuru w'igihugu, aho yahimirije abenegihugu kwijukira ubworozi bw'inkwavu. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, mw'ikete ryiwe ryo kuwa 26 Nyakanga yarahimirije indongozi mu bisata vyose kuba akarorero mu gushira mu ngiro uwo mugambi. Mu kiganiro c'uyu musi rero, igisata co kumenyesha amakuru mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano cyaragendeye intara ya Muramvya mu ntumbero yo kuraba uko indongozi zo muri iyo ntara zashize mu ngiro uwo mugambi. Twarishikiye rero ku biro vy'intara ya Muramvya, umuhanuzi wa Munamatari twasanze yaratuyagiye uko bakiriye uwo mugambi, ko mbere n'abandi bakora mu bindi bisata co kimwe n'abenegihugu ariho barabiye akarorero, kandi ko babandanya bahimiriza n'abandi mu gushira mu ngiro uwo mugambi wa nyenecubahiro umukuru w'igihugu. Uwo mugambi twebwe ku rwego rw'intara twawakiriye neza, kukaba nkako nitwe twaciye dutangura guha akarorero ayandi maserivisi yose, duce turubaka buno buraro bw'inkwavu. Rero duce turashira no ku kivi n'ayandi maserivisi baza kurabira ngaha, mbere n'abenegihugu baraza kuraba bino nzu y'inkwavu twubatse ngaha ku ntara. Ubu kurugeza aho tugeze duheja ku province, baciye mu makomine twaciye turahimiriza nabo ku mashefu de service provincial, abo be no ku mashuri igikorwa kiriko kirakorwa, mugabo ntitwovuga yuko ku mitumba no ku mazone igikorwa kirarangukwa, mugabo tuguma tubahimiriza kugira ngo naho ni igikorwa kiranguke, twitabe akamo k'umukuru w'igihugu cacu nkuko yabitegetse yuko ubworozi bw'inkwavu ari bwo bwoza imbere, akatwereka n'inyungu yabwo. Nico gituma nabone tuzobahimiriza n'abatarabigira babigire. Nko kuri parike, kuri sentare hose barubatse, muri DPAye nabone barashizwe mu ngiro no mugambi, eka mu burimyi muri OBP bamwe bajejwe amashamba barazubakiye Bugarama no mu Rutegama, eka bere no muntu uzeye no mu gipolisi umuntu uzeye kuri komisariya provinciale nahone barazubakiye. Yaratuyagiye kandi ko mu gushira mu ngiro uwo mugambi atantambamye nyinshi bahuye nazo, ngo kiretse ko kubaka aho inkwavu ziba bisaba uburyo bwinshi, akaba yaciye amenyesha ko vyagize akamaro kanini, ngo kuko abenegihugu bose bahaboneye akarorero. Nta ntambamye, gusa kubaka zino nzu bisaba uburyo, twarakambakambye, amakomine nayo nari karakora, gabo nta zindi ntambamye. Akamaro novuga nuko abenegihugu bo mu ntara bose baciye ngaha baraba ati kuri province barubakiye inzu mu buryo bwa kijambere, nabo bahakahaca bakaraba, bumva uko. Ico nico tumaze kwishimira, kandi n'ikintu kinini iyo twumvise n'abantu bavuye mu zindi ntara baza kuraba ino nzu twubatse, niko kamaro ka mbere ko
tumaze kubona nayo mu by'inyungu yindi nta kandi kamaro turabona bwabo turarindiriye ko tuzoronka umusaruro kandi umusaruro ni mwiza n'izi nkwavu zacu turabona ko tuzizeyemo mu musaruro ukwiriye. Twaragendeye kandi ku biro vya komine ya Muramvya, umunyamabanga wa musitanteri twahasanze nawe yaratwiganiye ko kuva babonye ikete ry'umushikiranganji ribahamagarira kuba akarorero mu gushira mu ngiro uwo mugambi, ko baciye nabo batera kamo izindi ndongozi gushira mu ngiro uwo mugambi, ko mbere no ku biro vya komine batatanzwe gushira mu ngiro uwo mugambi. Iryo kete ry'ubushikiranganje ryadushikiriye nko mu yandi makomine cyangwa mu zindi ntara, twararyakiriye turayisoma, hanyuma byo badusabamwo twaragerageje kubishira mu ngiro, ndetse twarakwiragije amatangazo mu masengero atandukanye kugira dutumirire abo bose bafite ico bajejwe mu burongozi, ari ku mashuri, ari ku mazone, eka abo bose barongozi nabo kugira bafashe gushira mu ngiro umugambi wa nyir'icubahiro mukuru w'igihugu, cyane cyane abatumirira ko twese twoteza imbere ubworozi bw'inkwavu. Uwo mugambi rero nkuko mubibona ngaha ku ikomine wacu Muramvya twarashize mu ngiro n'izi nkwavu mbona twatanguye korora, ariko no mu bindi bisata abayobozi baragerageje kushira mu ngiro. Aho tumaze kuja barubatse utuzu tw'inkwavu, ahandi baramaze kuzishiramwo, ahandi barindiriye yuko bashiramo inkwavu, badushikije yuko bafise ikibazo cyo kuronka inkwavu z'ubwoko bwiza. Yaratuyagiye kandi ko n'abenegihugu bo muri iyo komine bamaze gutera intambwe muri uwo mugambi, akaba mbere yaciye atumenyesha n'intambamyi zibonekeza mu gushira mu ngiro uwo mugambi. Abenegihugu gushika no munsi ku maraporo baduha zifise mu mihana, kuko twarabajije ubusanzwe ajejwe ubworozi mu ikomine veterinaire communale, yaduhaye raporo y'ingene vyifashe mu benegihugu. Turashima ku ntambwe bariko barorora izo nkwavu. Intambamyi sinovuga ko zazo twisangije twenyene, ni intambamyi dusanga hose. Abenegihugu bavuga ati mbega ubworozi bw'inkwavu tuzokura he ico no kwita imbuto, ati tuzotunga izo twahorana, tuzorinda batuzanire ubundi bwoko bushasha, ati kuko aho tugura ku isoko tugasanga twaguze zigwaye haciye iminsi zigapfa. Rero intambamyi nyamukuru ni abanyagihugu bavuga ati naho twozorora zigize ingwara zizitera nitubona ingene aboza kuzituvurira. Cyo gituma rero twasha dufasha yuko ajejwe ubworozi mu ikomine aciye mu misozi manama yoza arakoresha yuko yoza arababwira ati ge bose bobona izo nkwavu zifise ibimenyetso by'ingwara ko yoshikiza hakirikaye nawe agashika kuraba yuko arico yofasha. Sinzi rero ko ubu dufise imiti yoba bikwiye kuri ubworozi bw'inkwavu. Ahanini niyo novuga ati no kugwaragurika kumbura abantu bataramenya neza ingene bazorora. Yaranaduciriye ku mayange kandi n'akamaro ko korora inkwavu ku benegihugu bariko baravyijukira. Akamaro rero ikaya akamaro uwo mugambi ufite benegihugu kwa kwiteza imbere mu miryango, hanyuma zigwiriye abenegihugu bazozigurisha bongere bazifungure, kandi n'uyu mwavu bawufumbirisha imirima, ndetse nuko twarumvise nuko akamaro kandi kaya maganga y'inkwavu vyerekeye gupompa imirima canke kuyifumbira. Niko novuga akamaro kanini nuko teza imbere mu miryango yacu n'ubworozi buto buto. Inyuma yo kugendera abo bajeje intwaro bo muri iyo ntara ya Muramvya, igisata co kumenyesha amakuru mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano cyaragendeye muri komisariya y'igipolisi ntara nyene ya Muramvya, aho urongoye igipolisi muri iyo ntara Colonel de Police Mukoko Edouard yatuyagiye uko bashize mu ngiro uwo mugambi, ko mbere no mu makomisariya kominare uwo mugambi bawushize mu ngiro. Twebwe ngaha i Muramvya
gipolisi haba muri komisariya provinciale inkwavu twabanje turubaka inzu kuko turondeye abahinga tubasanze ari ubuhinga bwo kubaka amazu turarondera umuhinga azi kubaka turavugana uburyo turaburondera hanyuma rero turubaka tumaze kubaka turonze kubaka inzu imwe twazemo inkwavu 16 hama mugabo twaciye duhimiriza n'abakomisere bo mu makomine nabo nyine nta komisariya kominale n'imwe idafise inkwavu umva rero twakamo twarakitavye nkama yego turiko turazigaburira turako zogwira kandi bizoshoboka kuko twari twagize intambamye mu ntango hari zapfuye kubera twari tubimenyereye cyane mugabo twaronse umuganga umuveterineri ngazi kwirira ku munsi turakeka yuko bizogenda neza akaba yaciye atwiganira n'intambamyi zibonekeje mu gushira mu ngiro uwo mugambi intambamyi twabonye mugabo bisaba yuko umuntu agirisha akanuko ataburyo twari dufite bwo kubaka umva inzu zirazivye z'inkwavu ko nk'ubu twarubatse ariko kandi turimije no kubaka izindi nzu zibiri kuko zigwiriye turabona ko ari izindi zibiri zishobora kujamo inkwavu nka 80 nivyo bizodusaba uburyo mugabo rero burya naho bimeze gutyo turi kumwe n'abagenzi n'abaparteneri twabura uburyo bwubaka ayo mazu yaratuyagiye kandi ko n'abapolisi bitavye ako kamo kanye n'icubahiro kandi ko babandanya babahimiriza ko bomenyera kwiyungunganya koko nyine icubahiro yateye akamo yuko twogerageza natwe umwe wese akarondeza rero aho iwacu mu gipolisi twarabitanguye kera uravye hajya haruguru mu bitoke twarabahimirije korora ingurube kandi birafasha nk'umupolisi aronse nka mutation akava ngani Karuzi yarafise ingurube imwe agurishije 50 ageze Karuzi ntaza kwicwa n'inzara mu ntango byarabaye rero turabibona yuko benshi bitavye akamo kabishima n'ubu turazifise hama rero umugambi w'inkwavu nayo tujako tubabwira tuzi yego mu mayinite turazorora za twese za komisariya kominale canke provinciale mugabo n'abapolisi baze baramenyana hari iwabo kuzororerayo ubu rero ivyo twigisha no mu makoze nivyo twarimo tubabwira ati bamenye kwiyungunganya ntibagume bazera ngo umushahara wonyene ntivyoroshe kugira ngo batunge n'imiryango yabo bafise ijya nino ikindi yatuyagiye nuko ngo bishitse ubushikiranganje mu byo bujejwe harimwo ubworozi gategura inyigisho zijanye no korora inkwavu vyoba ari vyiza cane ngo kuko benshi babikora batazi uko bikorwa rero nk'ubu ubushikiranganje n'ubworozi ngo tunganye inyigisho mu ntara makomine kuko nabene igihugu barafise inyota yo korora inkwavu mugabo hari ahantu henshi batabizi twebwe natwe abapolisi nababwiye no kwiga turonkubakira twarondeye umuhinga abizi none rero uwo muhinga yaragiye ubu rero dusigaye twibako no veterinere muga tuvyimenyeye naho ntagire uva hanze yego aribo dukeneye gusa byihuta sawa mugana natwe twatuzi ningere inkwavu zibaho ningere zigaburirwa nibiki uko urumva navyo tuzi neza aha rero yo bagize neza nyakuba umushikanganje bitunganya neza kugira ngo abapolisi natwe tuje mu murindi ukorora inkwavu tubona iyo bija niyo biva twaragendeye kandi muri komisariya y'igipolisi muri komine ya Bukeye aho urongoye igipolisi muri iyo komine yatuyagiye ko kuva bumvise ako kamo baciye bashira mu ngiro uwo mugambi twarawumvise n'ishobora ariko raduhimiriza yuko umuntu wese ahari atwe duhagarariye abandi umutekano dukorera uzavugira umugambi ubushikanganje tujejwe baretse makete bwongera kwibutsa ico bikorwa tumaze gucunga rero twashe twiyungana turarondera uburyo nazungane twosha tugira umugambi ico kumwe n'abandi ese na komine twarayegereye badufasha ibyo kugira ngo umugambi utere uja imbere ico tubona bona twashoboye gushika kuri iyo hangi uno munsi dufise inkwavu zishika 6 ariko rero umugambi turiyumvira kubandanya hamwe buryo twobona ko bimeze neza twokwagura ko none nk'aho tuzitungira ko hahari tazubwira tugora cyane yaratwiganiye n'ukuntu babangikanya uwo mugambi wo gukurikirana ubwo bworozi n'akazi ka misi yose ko gucungera abantu n'ivyabo kuri uwo mugambi twihaye twarayumviye gushiraho komite y'abapolisi kugira ngo bakurikirane umugambi mu gihe bamwe bagiye kubuzi
abandi bashobora kuba ariko barakurikirana ubwami bw'amazo nkwavu zishobora kubaho neza. Rero kandi ko ubuvuzi bw'iwacu ni ubuzi bwo guhanahana, umwe arashobora kuba yagira akazi undi akasigarana ikambi, ubwo buzima bw'izo nkwavu bw'ubworozi bwacu bwabandanya. Yaganiriye kandi n'uwujejwe amagara y'ibitungwa muri iyo komine ya Bukeye, aho yahamagariye abenegihugu korora inkwavu, akaba yaciye anasigura n'akamaro k'ubworozi bw'inkwavu. Akamo twahamagarira abenegihugu nuko ubwa mbere na mbere hoho urukwavu ni igitungwa cyoroshe kwikorako kandi n'igitungwa kinyaruka kugwira. Mugabo ingorane ce zihaba yego ziragwira, mugabo hagaca haba ukuntu usanga zubakiye nabi gaca zishobora guca zipfira rimwe. Mu bundi bwobwo urukwavu ni igitungwa atakintu na kimwe ku mubiri wacu gishobora gutakara. Duhereye ku bwoya bashoboye kugira nk'ukuye ku rushato neza, nivyo rushato bashobora kukoresha ibirato vy'amakandambiri by'abacomeka mw'impuze mw'amano. Hanyuma tugiye ku nyama naho ni inyama iririshe kandi ni inyama iryoshe. Hama tugiye no ku amase y'urukwavu aho yateje ntangere urashiramo. Tugiye ku muntu ze ku maganga nayo, amaganga aradufasha dufate mu gufumbi mu kugira mu kwaplika imirima canke iyo byatewe n'udukoko tumwe ushobora kuyavanga n'amazi ugapoma imirima ko tukoko tugashobora gupfa. Mwumva rero urukwavu nta kintu na kimwe kiruriko gishobora gutakara kidafise akamaro. Twagarukirije ngaho gusa, twaraganiriye n'abenegihugu bamwe baratuyagiye uko bakiriye uwo mugambi hamwe n'ukuntu bawushize mu ngiro. Kenshi byinshi twabyumvise mu maradiyo n'abaturongoye nyene barasubira baraduhimiriza yuko ari umugambi mwiza, twarawumvise ko ari umugambi mwiza. Inkwavu zigwira n'ingoga ndetse zikaba zifise n'amase yazo ariyo maganga ngo afasha mu gutabira cyane. Inkwavu maze niho ngitangura natangwanye ndavyumvise nyene icubahiro ariko arabivuga, ahimiriza yuko umuntu wese yogira inkwavu n'imiburizi 2 canke 3. Nari naciye nitaba uwo mugambi. Twe twari dusanzwe tworora inkwavu, ariko mu nyuma twarageze ingufu aho umukuru w'igihugu twumvise abihimiriza. Turafise n'umugambi wo kwegeranya amaganga. Yego ubundi bwa mbere amaganga nta twari dusanzwe twegeranya amase gusa, ariko ubunya dufise umugambi wo kwegeranya n'amaganga. Bakaba baciye batera kamo abandi benegihugu ko bokwijukira ubwo bworozi kuko ngo bufise akamaro kanini. Twobatera akakamo yuko bokwijukira umugambi wa nyene icubahiro, kandi twongera tumnabaremesha inkwavu ntizirya n'ibintu byinshi, zifungura ibintu bikeyi kandi ntizinakaza n'ingwara. Naho si ikintu uvuga ngo kigutwara umwanya munini, ni umwanya mutoyi ukarondera ubwatsi hanyuma ukazura zigaburira buke buke, bose bageze bitabira uwo mugambi w'umukuru w'igihugu. Akamo twotera abandi nuko bokwijukira korora inkwavu kuko zirafise akamaro cane, ko turaraba niyo turiko turatera. Twe ubwa mbere tukizorora twarazorora uko wiyumviye utishatse kuha akanyama abana bazifungure, dushatse gutera imboga dukoreye umwavu. Ivy'amaganga ntavyo twari tuzi ko afise akamaro. Hanyuma ariko abandi rero twabatera kamo yuko bozitera ko zifise n'umwavu mwiza kandi ntiwifuza n'akanyama ngo kabure. Mu gusozera, izo ndongozi ntizibagiye kugira akamo ziteye abo barongoye, izindi ndongozi n'abenegihugu muri rusangi, batibagiye rero n'abo mu bushikiranganje mu vyo bujejwe harimwo ubworozi. Kamo ka mbere novuga nuko uyu mugambi twese twabona yuko ari umugambi w'igihugu, umugambi n'icubahiro yashize imbere. Rero abamaze kubitegera nuko bogerageza bakabungabunga ivyo bitungwa, abatarabishikira nabo bakumva yuko uyu mugambi nari w'igihugu, mugabo uje bwa mbere guteza imbere bonyene nkuko bogira uwundi murimo wari wose. Ego nkuko nyishore yabitegetse yabivuze,
nticohera ngaha gusa n'iwacu mu mihana kuko babivuze ko n'umuhana wose iyo twamuka iyo mu muryango tushobora gushyira mu ngiro umugambi w'ubworozi. Rero nubwira abapolisi bacu twashije kumwe ko twabitanguye ngaha niyo tuvuka naho tukabibandanizaho kugira ngo umugambi uje mu ngiro mu gihugu cyose. Kamunotera umushikiranganje mu byo bajejwe mu bworozi nuko nkuko ubworozi mbana womengo ni bushasha kubera unya bugiye kwaguka nabo nuko bofasha tukabanza tukamenya ingwara zinkwavu zishobora kuronka hanyuma nabo bakaduha imiti bayegereza mu mafarumasi yegeye mu makomine canke amazone kugira abantu igihe cyose zinkwavu zigize ibibazo bijanye n'ingwara bakitura hafi aho bagura iyo miti kugira bazivure nibaza nabo bazivura nyene basanzwe basubuhinga mu bijanye n'ubworozi bakarihiriza ubwenge ko nibaza nabo bava barenge babonye abarundi twese dufise ibitungwa bingana gutyo nabo ari bakenya mu kuvura nabo bamaze gukariza ubwenge bakazokwiza abene gihugu canke bajya bafashanya mu mirimo yabo ya misi yose mu gukurikirana ibitungwa. Ico akamutotera abandi bapolisi nuko bokora ibikorwa by'iterambere bakiyungunganya. Abana nk'ubu utahanye umwimbo w'ibigori canke w'ibiharage gutwara umuryango iwawe umuryango nuko uravuga yuko nawe niyo wari uri wakora. None urumva niwo kwa mugenda agashaka ibihumbi bingahe ushiriye umuryango buryo usaba ufise ingorane. Ikintu gunda kugora abapolisi bamwe nukwihebura ku mengo jenga hano korora inkwavu ejo busha ndahava ejo no shira akagurube ngaha ejo no hava ndahava nkagace sindakorore neza ejo no gira umugambi uyu ivyo rero usanga biteza ingorane. Twarababwiye tuti nk'ubu baratungije agashahara gura amapikipiki ugura akantu kuga ipikipiki kundwi ni 150 no 150 uringikiye umuryango utundi ugakoresha ku kwezi 200 urababa mugabo uvuze uti jewe rero ngiye tunka abapolisi usanga amafaranga bayibona nabagize iki kubera atamugambi bafise biba bigoranye. Reje abapolisi ndabahimizana mwese aho hari muri mwese mugerageze mugira utundi tugambi two mu mbavu dutuma dusahiriza imiryango yanyu mutamye kuri konti ugasanga wama madekuvere ugasanga wama mubiki kubera yuko kumure vyakonaniye kwitunganya kugira ngo ntiwame uzera ku mushahara baguha uko ngana kose umushahara ntaco wofasha. Hino hatufisa amatongo baratera ibiraya bari mu biraya byinshi barimiki tukavuga tuti wa mpolisi wewe genda hari yuko tagatongo uri mu ibiraya ni wagenda wavyimba ujira umugore n'abana umufuko w'ibiraya azovuga yuko wewe wagiye kumbe uri ku kivi abana yuko umwingira bamuronze udufaranga umuha. Nico rero uretse abapolisi bo ngaha muri Muramvya n'abandi tubatera kamo kugira ngo bame bahagaze neza. Twotera kamo bwa mbere twokwiherako twebwe turi mu ndongozi kubera nitwe dutegerezwa kuba urumuri rw'abandi abandi barabirako. Twebwe nyene nk'abatarazigiyo mu ndongozi abatarazubakira mu ntuze mu mihana yabo bakazubakira hama n'abandi bene gihugu basigaye inyuma nk'uko tubizi urukwavu rurunguka cyane kandi ntirugutesha n'umwanya nguje ngusiba umwanya nguje kugwahirira nguje kugira ngo urataye ikivi naho mu gitondo haje ugenda ugahiga ubwatsi ni gitungwa cunguka kandi gitwara umwanya muto n'uburyo buke ni gitungwa gishobora kivuna umuntu kikamufasha mu byankenerwa bya misi yose. Urabona nk'inka ugwaje nk'umwana ntushobora kuyigurisha muge utoye udukwavu 3 canke 4 kugira ngo uje kwikenura mu muryango usanga ari ibintu byoroshe. Nico gituma duhanura abene gihugu bose duhereye ku ndongozi n'abene gihugu bose yuko boshira imbere buno bworozi bw'inkwavu. Namwe bagenzi mwariko muradukurikirana ikiganiro tera imbere c'uyu munsi kigarukiye ngaha naho ubutaha. Yemwe murazi Ubworozi cibare cacu ima mwibahari nini
akayaga n'ikiyaga